bakunzi dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro gihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga ari muri Zaburi y'ijana na 47 umurongo wa 11. Zaburi ijana na 47 umurongo wa 11 handitswe ngo Uhoraho anezerwa abamwubaha, anezerwa bitega imbabazi ziwe. Mukundwa, ndakwifurije kwitega imbabazi z'Uhoraho. Iri jambo riratwara ngo Uhoraho anezerwa abamwubaha, anezerwa bitega imbabazi ziwe. Mu yandi majambo, abitega imbabazi z'Uhoraho nibo bamwereka ko amwubashe. Haleluya. Mu gitabo c'Abaheburayo 11 umurongo wa 6 avuga ngo kuko utayizera ntibishoka ko ayihimbara. Mu kwitega Uhoraho mu vyo ukora vyose ni ikimenyetso cyo kumwubaha. Umurongo wa 10 uravuga ngo inkomezi z'ifarasi sizo zihimbara, amaguru y'umuntu sinezego. Ari farasi n'Uhoraho yabiremye, ari amaguru yawe n'Uhoraho yabiremye, inkomezi ni waziguha. Ntibivuga ko Imana itavyemera, itemera ko umuntu akora agerageza kubanguka kugira umwete, mbere ijambo ry'Imana ratubuza ubunebwe. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo anezerwa bitega imbabazi ziwe. Mu zindi mvugo, mu zindi ndimi bavuga ngo abitega imbabazi ziwe zamaho, zihoraho. Unfailing love, unfailing mercies. Imana ishimwe cyane. Mukundwa, iri jambo riraryoshe. Kwitega Uhoraho ngo vyongera inkomezi, ngo abantu bashobora kugenda bakaronga imisoro ikicako, niko muri Yesaya havuga. Ngo ariko abiteze Uhoraho ngo bama biyubura mu nkomezi nshasha. Kwitega Uhoraho biraryoshe, ariko ndagomba uryoherwa no kumenya ko n'Imana nayo inezerwa abayiteze. Haleluya. Inezerwa abayiteze kuko bayereka ko bayubashe, ko bavuga ati mu byo nkora vyose ndabishozwa nawe, ndabikura kuri we, ndabihabwa nawe. Imana ihabwa icubahiro. Imana rero igushoboze kwitega imbabazi zayo. Umenye ko ico ushobora cyose ugishobora kubera imbabazi z'Imana. Namba uhema kubw'imbabazi z'Imana. Namba uramba kubw'imbabazi z'Imana. Namba uvyuka ukomeye ni kubw'imbabazi z'Imana. Namba ugenda ugashika neza, ugagira urugendo rwiza, byose ni kubw'imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana zibandanye kwerekana kubw'ingo bwawe, wamubona Uhoraho akunezerewe. Ni akunezererwa, nawe araguha ivyiza wari witeze. Umwami Ahasuwerusi anezerewe, Esiteri yavuze ngo niki kindi usabaga mwamikazi. Yosuwa abarira bari bafise ubwoba kwinjira mu gihugu c'isezerano ngo nitwamuhimbara, mu yandi majambo nitwamunezera, nta kabuza azoduha igihugu c'isezerano. Hariho n'umwami mubi yitwa Herode yishe Yohana Umubatizi amuciye umutwe. Ku munsi yibuka ukuvuka kwiwe, ngo umukobwa wa Herodiya, umugore wiwe, ngo yaratamvye, ngo atamba neza, ngo ivyo binezereza bihimbara Herode. Arama ngo nasaba icagomba cyose, mbere ashaho n'indahiro. Aha ndiko ndavuga Imana yagukunze, Imana inezerwa abayisenga, Imana yiteze kugira neza abayihanze amaso, nk'uko umushumba yahanga shebuja, nk'uko incoreke yahanga inabuja. Niko natwe twiteze Uhoraho akunezererwe, nawe ubona umunezero ugushika kugashitsa ivyo ariko urasengera vyose. Imana iguhezagirane n'abawe. Ntuhagarike gusenga, ntuhagarike kwizera Imana no kwitega ingene ishobora guca inzira atagira inzira. Imana iguha umugisha wowe n'abawe no mu vyawe uragahezagirwa.